Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cy'indwi duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo inshuti za Yezu zanka kumwemera. Ivyo biheze Yezu agendura ubugarire, ntiyari agishaka kugendura ubuyuda kuko abayuda bashaka kumwica. Iminsi mikuru y'abayuda imwe y'isango yari yegereje, bene wabo bamubwira bati nuve ngaha ugende mu buyuda kugira ngo n'abigishwa bawe babone ibikorwa ukora. Nanone nta numwe akorera ikintu mu mpisho kandi ashaka kumenyekana. None ko ukora ivyo niwiyereke abantu. Erega na bene wabo nyene ntibamwemera. Yezu arababwira ati igihe canje ikiragera, mweho icanyu gihora cama kigeze. Isi ntishobora kubanka, jeho iranyanka kuko jewe nemeza ko ibikorwa vyayo ari bibi. Mweho nimwidugire ku munsi mukuru, jewe sinduga kuri uyo munsi mukuru kuko igihe canje kitarashika. Ababwiye ivyo yisigarira mu bugarire. Nyamara bene wabo bamaze kugenda ku munsi mukuru, Yezu nawe agendayo mu mpisho. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo inshuti za Yezu zanka kumwemera. Ngo inshuti za Yezu zanka kumwemera. Akarongo ka mbere kakavuga ngo ivyo biheze Yezu agendura ubugarire, ntiyari agishaka kugendura ubuyuda kuko abayuda bashaka kumwica. Imana iduhe kubitahura cane. Ivyo biheze nukuvuga ugiye ku kigabane cya 6 ucubona ivyari biheze byari byo nabwone ingene yigisha canke se ubona hari ababa bahazuka ibintu nk'ivyo ucubona naho navuga ko muntu wa 12 yari yatoye harimo na Shetani ariwe Yuda. Birabitomora neza. Rero Yezu ngo ntiyari agishaka kugendura mu buyuda, ahubwo yaragendura mu bugarire kuko mu buyuda abayuda baba bashaka kumugirira nabi, bashaka kumwica. Kabiri haravuga ngo iminsi mikuru y'abayuda imwe y'isango yari yegereje. Iminsi mikuru y'abayuda imwe y'isango ngo yari yegereje. Abayuda barakora iminsi mikuru, haba n'imyaka yeze baragirira iminsi mikuru yo gusangirira hamwe. Ubwo nyene abatari bake murabizi mu gitabo cy'Itanguriro canke se muyimuka muri bene Levi ibintu nk'ivyo. Gatatu aravuga ngo bene wabo bamubwira bati ubwo iminsi mikuru yabo y'isango yegereje, bene wabo baramubarira. Bene wabo bamubwira bati nuve ngaha ugende mu buyuda kugira ngo n'abigishwa bawe babone ibikorwa ukora. Ngo bene wabo baramubwira ngo nave mu buyuda, nave mu bugarire, agende mu buyuda, agende hirya no hino, ngo abigishwa biwe babone ibyo akora, ngo abantu babone ibyo akora.
rero abana b'Imana ubwo bariko baramubwira nuko bari bamaze kuza bajya imikate yahinguye araba mwijuru imikate igashunguruka n'amafi abantu bakajya bagahaga. Rero aba bene wabo bamupushinga murantunga bamuhatira kujayo kuko banavuga ati yokora ibitangaza, ariko kandi hari n'ibindi byo kumva bashaka kumutegera ku bintu by'amasabato, ku bintu by'imiziri imwe n'imwe. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero bakamubwira ngo naveho nagende ku minsi mikuru mu Buyuda, abigishwa bamubone akora ibitangaza bamumenye, ariko ari mitego. Hama nkiri kuri ibi ngo bene wabo abantu benshi bakunda kuba baharira bavuga ati Yezu arafise abandi bana bavukanye, ariko ntabwo jenza gutinda canke twuno hagarara ku ibyo by'abavuga ko Yezu afise abandi bana bavukanye. Icyo nzi nuko nzi ko abo kwa mama wacu canke abo kwa data wacu ndabita bene wacu, hamba kwa abahungu nabo menya ko ari basaza banje. Ubwo rero kwa data wacu musaza wanje ndamufata ko ari musaza wanje, abakobwa ndabafata ko ari bene wacu. Rero nizera ko barabavukanye bo mu miryango, ariko abandi nabo babyemera ukundi, ubwo umwe wese uko abyumva. Mugabo ibyo ntitwobitinda ko cyane, igikuru ni ryavuye mu kanwa ka Yezu Kristo. Amen. Kane akavuga ngo nanone nta numwe akorera ikintu mu mpisho kandi ashaka kumenyekana, none ko ukora ibyo niwiyereke abantu. Rumva babandi bene wabo bamutega ngo ibyo akora baba bakumva ati kubikora ushaka kumenyekana, genda rero mu Buyuda ubikorereyo abantu bakubone umenyekane. Imana iduhe gutahura cyane. Yezu Kristo ntiyari uwuza kumenyekana. Uyu munsi wenda Zipora ashobora gusenga, nkasengera umuntu agakira, ahariho hose nkaca nigisha canke ngenda avuga ko nasengera umuntu agakira, ko nkomeye mvugana n'Imana, ndi umuntu akomeye ndi mu Imana. Imana iduhe gutahura cyane. Ariko gituma ibintu byishe isi umunsi nukuba umuntu nawe bayigwariye malaria canke ifite ibindi agwaye nakaransenge narakitse, hama uwo muntu agacaba nk'ikigirwamana. Hama kandi ikihari cyo turazi kubu abantu bagenda kugura n'inguvu canke ibitangaza mu ikuzimu kwa shitani canke mu bapfumu n'abantu nyene babwiye kuzigura izo mbaraga kwa shitani. Rero bana b'Imana nukuza turaraba ingene twitwararika ibyo muri iki gihe, kuko Yezu Kristo hano baravuga ngo nagende kwerekana ko azi guhingura imikate n'amafi, agenda akorera ibitangaza ahabona amenyekane. Kubera murumva ko ari mwishari ngo nagende mu Bayuda, agende mu Buyuda, agenda bikore amenyekane, ave mu bugarira, reka kuguma mu bugarira, agende ahabona. Nyabuja hari mu minsi mikuru bana b'Imana hari abantu benshi murabizi. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero Yezu ntiyaje mu isi kugira aze kumenyekana. Yezu yazanye ubutumwa bwiza kugira twigishe, kandi no kumenyekana byari bikwiye, kuko nta wundi muntu n'umwe mw'iyi si akwiye kumenyekana atari Yezu Kristo. Aleluya, amen. Yari Imana, yaricishije bugufi, rero yari akwiye kumenyekana. Mugabo uko abantu bamwe bamwiyumvira siko twebwe iyo abantu badushemagije nakakweri ibintu akora oya ni byiza, dusha twihamagarande tukabyimba. Mbwa Yezu we yicisha bugufi. Reka twumve ingene yakomeje kubabwira cyangwa uko bakomeje kubigenza.
gatanu havuga ngo erega na bene wabo nyene ntibamwemera, ngo erega na bene wabo nyene ntibamwemera. Abo si ukuvuga ko ari bene wabo bavuye mu nda, kubera abantu bo baca bemeza ngo nabo bavukana, ngo Bikira Mariya yavyaye abandi bana, bakavuga ngo abahungu 4. Ariko ugiye kuraba bajya baza baravuga n'amazina, ucubona yuko na Bibliya-Yera igenda ibisigura ati Matayo mwene Arufayi, Tadeyo uyu n'uyu, ibiki n'ibiki, ukabona bose bajya mwaziya ntumwa 12, ukabona neza bose iyo baje bazananye n'imiryango yabo. Na Petero hari abemeza ko ari mwene wabo, ariko Petero ni mwene Yona canke mwene Yohani. Yezu wenyene yarabishirako nakarangura. Gatandatu aravuga ngo Yezu arababwira ati igihe canje ntikiragera, mweho icanyu gihora cama kigeze. Ngo Yezu arababwira ati igihe canje ntikiragera, mugabo mwebwe igihe kiwanyu cyama kigeze. Yezu kubera iki? Kubera uwe yarazi igihe kiwe cyo kumenyekana nyako. Kandi ukumenyekana kwa Yezu kwabaye igihe azuka mu bapfuye, niko kwabaye kumenyekana kwa Yezu Kristo. Siho bamenyeye byose bana b'Imana. Niko cyaho cyatuma Yezu avuga ati jewe sinja mu Buyuda kwigaragaza, sinja kwiyemera, kuko igihe cyanje ntikiragera. Kandi igihe cyanje nicyagera cyo nyene kizivugira. Rero ntitukwiye kuza turavuga ngo turakomeye, turabakozi b'Imana bahambaye, turamanura umuriro ibiki n'ibiki. Burya umukozi w'Imana nyakuri, Imana yonyene nimuvuga. Si twebwe tugenda turamuvugavuga canke ngo twumve ko dufise amavuta amapeti yuko batuvugavuga ko tunyaye dukomeye. Oya, rero abakozi b'Imana by'ukuri dukwiye no kuyiga guca bugufi, tukigira kuri Yezu Kristo. Haleluya, amen. Turabandanya. Isi nishobora kubanka, jeho iranyanka kuko jewe nemeza ko ibikorwa byayo ari bibi. Yezu arababwira ngo bobisi ntibanka, kandi ahantu harakomeye bana b'Imana, bobisi ntibanka. Kandi abantu bagendera mu byaha, isi ntibanka, isi irabakunda. Bobo isi ntibanka, mugabo ngo Yezu aravuga ati mugabo jewe isi iranyanka kubera ko mvuga ukuri. Kubera isi ni y'ibinyoma, ni y'amafuti. Aho ni nkaho Yezu yari yavuze ati iyi si jewe iranyanka kuko navuye mu ijuru heza, inza mw'iyi si, iyi si iranzi uwo ndiwe, iyi si irazi icyo icyanzanye. Rero iyi si niyo nkunda, iranyanka kuko nazanye ukuri mw'isi. Ati rero mwebwe abanyabinyoma, mwebwe irabakunda kuko muri abanyabinyoma nyene. Bana b'Imana siko bimeze. Isi iranezerwa n'ibinyoma, isi iranezerwa no kubona umuntu avuga ibinyoma, isi irashigikira abantu bavuga ibinyoma, bavuga amafuti. Uzugende ku ma YouTube uzosanga, canke ku ma TikTok, canke uzosanga ijambo ry'Imana bashira ku ijambo ry'Imana by'ukuri. Basha babaye benshi baba 2,000 bakaba 5,000. Mugabo ugende kuri babandi bavuga ibishegu, babandi bamamaza ibintu bipfuye, usanga bari mu miliyoni n'amamiliyoni. Za big W kama ni big iki bagishira ku video mu munota umubona abantu baguma bapanda ku munota. Kera hari ibintu nahora nkunda kuraba, isahimwe ugasanga yewe ibihumbi n'ibihumbi mbigiza byadutse. Ariko waje kwica no
y'ijambo ry'Imana gatolika n'idini ifise abafana benshi, ukaba utasanga irikira iragira amasubscribe nk'aya bajya ata abantu benshi baraba. Hama n'ayandi madini by'ukuri yitwa ko ariko arakora ibintu byiza, ugasanga nta bantu bariko barakurikirana nka babandi bari muri bya bindi by'abariko baragwana by'amaporunogarafi by'amamuvi apfuye atagira umutwe n'amaguru. Rero bana b'Imana, ikihari ni ukuraba iryo jambo Yezu yavuze ati wewe isi ntimukunda kubera avuga ukuri, mugabo ati mwebwe isi irabakunda kubera muri abanyamafuti muvuga amafuti. Wowe uhagaze mubahe? Uri nka Yezu yavuga ukuri cyangwa uri nk'abo bo mu isi bavuga amafuti? Satani n'abadayimoni bagaca bagukomera amashi, n'abandi bafana ba Satani nawe ugaca wumva kunyaye mu isi kukomeye, nawe ntumenye ko uri mu muriro udahera. Imana iduhe gutahura cyane. Reka tuje ku 8 twumve. Haravuga ngo mweho nimwidugire ku munsi mukuru, jewe sinduga kuri uyo munsi mukuru kuko igihe canje kitarashika. Yezu arababwira ati rero mwebwe atangorane mufise, nimwidugire ku munsi mukuru. Ati jewe ujya munsi mukuru sindawuza kuko igihe canje ntikirashika. Ariko urumva ko Yezu yababwira ijambo rikomeye, mwebwe nimwidugire ku munsi mukuru kuko mwebwe mwama mu minsi mikuru, mwama mushushe, mugabo jewe ntahonja. Yezu aranka, kandi Yezu yaragiye turaza kubyumva, ariko yarase kujana nabo bantu bakanwa gapfuye, yarashe kujana nabo bantu b'indyarya, amenya ubundi buryo yigira we nyene. Rero natwebwe twige kugendana n'abantu bukuri, tureke kugendana n'indyarya, kuko ugendanye n'indyarya nawe mu minsi 2 uba wabaye indyarya. 9 havuga ngo ababwiye ibyo yisigarira mu bugarire. Yezu ngo amaze kubabwira ibyo, we yisigarira mu bugarire, ababwira ati mwene mugende mu minsi mikuru mumenyere, we asigara mu bugarire. 10 hakavuga ngo yamara bene wabo bamaze kugenda ku munsi mukuru, Yezu nawe agendayo mu mpisho. Haleluya, amen. Ngo nyamara bene wabo bamaze kugenda ku munsi mukuru, ngo Yezu nawe agenda mu mpisho. Urumva Yezu yaragiye, ariko yase kujana n'abacokoranyi. Nawe wanke kuzurajana n'abacokoranyi. Haleluya, amen. Iga kubana na Yezu, iga kugendana na Yezu. Mu yindi mvugo uzuraraba, murabona hari igihe duhura n'ibigeragezo, haba mu rushako, mu rugo rwawe, haba muri famiye, haba mu buzima bwawe. Hariho ibintu ukwiye kugira wewe nyene mu mutima wawe, ukabijyanamo na Yezu Kristo, canke bikaguheramo. Iyo uri umuntu usenga, ubijyanamo na Yezu Kristo, ubibwira Yezu. Urumva nkiri ngaha bana b'Imana, nibuka amajambo maze iminsi mba numva y'ukuntu marene yari marene, yakubereye marene, mugabo niwe musangiye umugabo. Yagutwaye umugabo canke muramusangiye, canke wabafashe bagendana, canke wafashe utumesaje iki niki. Hari n'abamabaye bunyereka utwo tumesaje, mugabo murantunga kubera nubwo mvuze uku sinoza kuvuga ngo nakayampaye ngo niwe yageretse ibi message canke yambwiye uko. Mugabo benshi ba marene usanga nyene baba ikibazo ku bandi, kubo babereye marene. Rero birababaje kuba wabaye marene w'umuntu, hama kuko marene ni nka mama wawe, hama akaba ari wowe usenya urugo rw'uwo wabereye umwana ukamushingira. Imana idutabare. Rero abana b'Imana nukuraba abantu tugendana, nukuraba
abagenzi beza kenshi abana benshi mu bihugu biteye imbere bapfapfana kubera abagenzi baba bagendanye. Yindi gira mvuge wenda kize kinkoreko n'abadamu benshi basenyura ingo canke se bahinduka kubera abandi bantu baba bagendanye canke se kubera abandi badamu baba. Hari igihe umuntu abona umugore runaka ari mu mwidegembyo yarahukanye n'umugabo. Mu by'ukuri ibihugu biteye imbere birimo amanyanga menshi atuma abagore canke abana bononekara gusumba. Ku bisanzwe simvuze ko abagabo bo batononekara, kuko abagabo nabo barafise, ariko kuva na kera twari tumenyereye ko abagabo aribo baba babi gusumba abagore. Ariko ubu cane cane mu bihugu biteye imbere usanga abagore aribo rimwe na rimwe bahindutse abagabo. No ku ruhande rw'abagabo bariho benshi badashoboka bahemukira abagore babo, ariko abagore nabo hari ibyo ubona nyine ko birenze inkombe. Kuko naho ndabivuze gutyo nkavuga ati ndazi hariho abazohava bantera amabuye, nuko nzi ko nko mu ntara mbamwo umukama yigeze kubimishurira, ndavyigisha bamwe ati ujya yaranasaze, ujya ni mugabo. Kuva ndabitangaje abatari bake baramaze kubona ingene vyagiye birayangara, ingo nyinshi zarasambutse. Rero si byiza ko tuza turasenya ingo. Iyo wubatse rukristu hagarara neza, usenga usikame, ntusambure urugo ngo urwo rusambuke. Kubera abantu benshi basigaye babona ko divorce ari ikintu kiza k'ikizungu cyorohereza abantu, ariko bana b'Imana ntabwo ari ikizungu kijya n'umuriro udahera, kijya n'igihonomu, urinze upfu bipfiriyemo ni ngorane. Ntiwitwaze ngo umugabo uwundi ngo ntiwitwaze ngo mwara divorce ngo uragenda gupfunga iyindi impeta ngo birebe. None urapfunga impeta zitatu zingahe ngo uriko uradivorce wagiye gupfunga? Nukuraba ingene iyo nzira byazananyemo, kuko bana b'Imana iki gihe isi ntabwo iriko iratujana ahantu heza. Nukuraba ahantu wowe isi iriko irakujana. Kandi murantunga si Paul nabivuze, ni Yezu Kristo yavuze yuko iyi si imwanka. Icyo gihe ubundi iramukunda. Iyi si yaramwanka kubera yavuga ukuri, yavuze ibiri mu isi bibi. Ariko abisi bayiryoherewe bo birabakunda. Ariko naho ibakunda canke naho isi dukunda, utaravye neza ntikujana ahantu heza, kujana ahantu habi. Bana b'Imana mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.